twebwe na cyane cyane abanyapolitike ubumwe bwatunaniye gushira mu ngiro hagati yacu. Cyo ni cyambere. Ikindi ni ibi bintu tubona leta irengagiza, aho usanga iri iratata n'abamenyesha makuru, aho usanga iri iratata n'abanyagihugu muri ibi nabiriya, aho usanga bidoga bati twe turabuje kuvuga ivyo twiyumvira, aho usanga bavuga bati turiko turarenganywa, aho usanga bavuga bati imanza zicibwa zitisunza amategeko. Ivyo vyose n'ibintu bihungabanya ubumwe bw'abarundi. Aha wumva bavuga bati nta demokrasi hari, aha wumva bavuga bati mu gutanga akazi utari mu mugambwe uri ku butegetsi ndukaronka kandi ugasanga nivyo. Aha wumva bavuga bati ibintu vyose ni kugira ngo bironke woroherezwe ubanza kuja mu mugambwe uri ku butegetsi. Ivyo vyose n'ibintu bituma ubumwe bw'abarundi bushobora gutosekara. Rero ubumwe bw'abarundi nubu kugira ngo bugende neza bube mu gihugu abarundi babwumve ko babumye babuhage, nuko uwushinzwe kubwubahiriza ari baburahiriye ari we leta abushira mu ngiro. No kuvuga rero bwambe na mbere ho no kunganisha abantu mu buzi, abantu bakangana, abanganya bakangana. Cyo ni cyambere. Mu gutanga akazi bakagatanga baravye uwatanze uwundi canke uwaje imbere y'uwundi canke ubushobozi. Abantu bahejeje ari abarimu bakavuga ati tweneye abarimu 1000, hanyuma bakagenda bakaraba warushije abandi mu amanota mu barimu akaba ari washigwa imbere, ntibarabe batubanza n'ikarata abanza niriye. Ubwo nibwo bumwe